Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu hariyo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukako cane irye nino, aho tugaruka ku makuru aba ari kuvugwa mu mutekano, bivugwa muri politike, mu gateka kazina muntu, mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi vyose muba mwanyigejwe biba biriko biragarukwako cane irya nino. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cane kuri iri genekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ni amakuru avuga ukugene abanyagihugu ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi batariko barumva kumwe ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye atwaye igihugu, aho abanyagihugu kuri ubu ngubu bariko bararira ay'ikivumvu bivanye nuko babuze epfo na ruguru, ibintu vyose vyarazimvye, bimwe ntibinaboneka. Bagafatira akarorero ku kugene igitoro kigize imyaka irenga 5 carabuze mu gihugu, abandi nabo bagafatira ku kugene fomi ikora muri kino gihe, bakaba batanga amafaranga yabo maze ntibabone ifumbire baba bamaze igihe bararihiye. Kuri ubu ngubu abanyagihugu harimwo abarimyi ndetse n'abandi bakabona yuko intwari ya Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe n'ibintu vyose. Hano bagafatira akarorero ku kugene abanyagihugu bicwa umusubirizo, bakicwa na bamwe mu bapolisi bivugwa yuko baba batumwe n'iyo ntwaro. Bamwe mu banyagihugu ndetse n'abandi bategetsi bakabona yuko ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye atwaye iki gihugu bitabereye. Mu makuru tubazaniye turaza kubabwira ku karwi k'abajenerali koba kariko karaca ku biti no ku mabuye kugira ngo iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ikurweko, maze barabe ukugene batunganya igihugu. Muri kano kanya turaza kubabwira ku cuka ca kudeta kiriko kiratutuma ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko abanyagihugu bariko bararahira bakarengwa yuko bagomba kuja mu barabara maze bakiyamiriza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru tugira ngo tubashikirize navuga yuko na bamwe mu basendede FDD bariko bariyamiriza iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko iruhishije igihugu ndetse n'abanyagihugu. Byose rero tugiye kubigaruka ko muri ano makuru twaguteguriye. Uba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ibi bintu iyi leta y'u Burundi ikora bimeze nk'ubusuma. Ifumbire, ibigori, konteri za Regideso, plaque z'amapikipiki, pasiporo, permis de conduire. Hari ingendo itangaje leta ya Perezida Ndayishimiye iriko iramenyereza abarundi. Ivyo bakeneye babiri hambere ariko bakabaho batazi igihe bizobonekera. Bamwe imyaka irahaca badahawe ivyo barishe canke bagasabwa ibiturire kugira baronke ivyabo. Ahandi naho bashora ivyabo bakabiha leta, bakabaho batazi igihe bazoronkera amafaranga yabo. Abashikiranganji babajijwe uko bigenda kugira ngo bagire ico babivuga ko. Mushikiranganje umwe Rudende yigeze ico avuga kuri ivyo vyose bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni Alain Ndikumana ajejwe ikigega ca leta, nawe yavuze ko harimwo ubusuma bukomeye, mbere ko ashobora kuhasiga ubuzima mu gihe yagize ico avuga kuri ivyo bitagenda neza muri iyi leta. Tubabwire ko nk'ikibazo c'ifumbire, ibintu bikorerwa muri fomi nakataraboneka. Abanyagihugu barihishwa ifumbire batabona na leta ikariha gutyo nyene. B'abanyagihugu bakazorindira bakabura, irima rikagera umwaka ugahera, abanyagihugu bakabura inyishu, noneho bagasigara binginga abategetsi. Mu nyuma bagasabwa ibiturire ku ifumbire yabo bari bararihiye. Mu nyuma naneho bikanagera
aho abarimyi baja kugura ya fumbire yabo mu mabutike y'imbonerakure n'abandi bategetsi bagadubira kuyigura umurengera kandi ari bo bari barayirishe itaranakorwa. Umushikiranganji abijejwe Corinne Mbarushimana ntaco yigera abwira abanyagihugu, n'imiburiburi yababwiye ati amafaranga yanyu mwaduhaye ngibi ivyo yakoze. Yasavye imbabazi kubona atashoboye kubaha ivyo barihiye. Ibigori umurimyi ararima yimbure ibigori vyiwe agategekwa gutegerezwa kubishora muri sosiyete ya leta yitwa Anagesa, umurimyi akabikora nk'uko yabitegetswe akazorindira guhembwa akabura, umwaka ugahera atabonye amafaranga, kimwe imigambi yiwe ikamupfana, irindi mu yimbura rikagera atarahembwa amafaranga y'ivyambere. Naho umushikiranganji abijejwe Corinne Mbarushimana ntaco yigera abwira abarimyi. Uwagize aravuga yabaye umushikiranganji Alain Ndikumana ajejwe ikigega ca leta, nawe yatubwiye ko Anagesa yuzuyemwo abasuma gusa. Yanavuze sosiyete yindi yitwa Siyapu yiba abarundi bashoye ibigori vyabo muri Anagesa. Kumbure ico atavuze nuko muri bene iyo sosiyete harimwo umwe mu bashikiranganji bari kumwe muri leta. Konteri za Regideso abantu batari bake baridoga ko bamaze amezi, umwaka, abandi imyaka igeze kuri 4 bararisha amafaranga ya konteri y'amatara. Ico gihe cose kiraheze batazi igihe bazoronkera konteri zabo. Bamaze ico gihe cose barindiriye guhabwa amatara kandi baramaze kuyariha. None nk'aya mahera amaze imyaka 4 ariko akoreshwa ibiki? Umushikiranganji abijejwe Hassan Kibeya ntaco abwira abanyagihugu barishe ayo makonteri. Utavuzwe we ni Lieutenant Colonel Jean Albert Maniragomba atwara Regideso. Pasiporo, ikibazo ca pasiporo kimaze imyaka ari akananira abahinga. Igiciro kirazwi, amafaranga arihwa imbere, ariko hageze kuyironka ni ikibazo. Hari abo wumva bamaze amezi n'amezi barishe ariko ntibaronke. Bamwe basabwa igiturire kingana n'igiciro ca pasiporo inshuro hafi 10 kugira baronke pasiporo yabo boba bararishe. Umushikiranganji Leonidas Ndaruzaniye ajejwe ico gisata nta musi n'umwe yigera abivuga ko. Utavuzwe ni Generali Majoro Maurice Mbonimpa ajejwe Pafe. Permis de conduire, ikibazo ca permis de conduire co ntikiravugwa. Abantu bavuga ko bamaze imyaka irenga 2 barindiriye kuronka permis de conduire. Ufise igiturire gishobora kurenza inshuro 10 igiciro ca permis de conduire we agenda ayitahanye. Umushikiranganji Ndaruzaniye abijejwe ntaco yigera abivuga ko. Permis z'amapikipiki, hari benshi bidoga ingene baguze ipikipiki kugira ibafashe kwisononora mu buzima. Muri Oberi bararishe plaque y'ipikipiki yabo, none amezi n'amezi araheze bataronse iyo plaque d'immatriculation. Bahirahiye bagashira ya moto yabo mw'ibarabara batagira plaque. Ibiturire bitegerezwa guha abapolisi n'agacamutwe. Nta mutegetsi n'umwe yishura ikibazo vy'aba bantu, nta n'umwe abahumuriza ngo abahe n'icezere ko bizoboneka. Leta irakwiye guhagarika kurisha ivyo itaratanga. Kubona umuntu ariha ivyo atararonka, kubona leta ikoresha amafaranga y'abanyagihugu ku mutahe wayo, mu nyuma
ikagaruka gushinyaguriza abanyagihugu ni akamaramaza. Birababaje cane kubona leta idashobora no kugira ico ibwiye abayihaye amafaranga yabo. Birababaje kubona umunyagihugu atanga igiturire ku bintu vyiwe. Leta ya Evariste Ndayishimiye nitange umuco ku bantu bose ifitiye amafaranga ariko ikaba idashaka kubaha ivyabo. Leta ya Ndayishimiye iriko iriba abanyagihugu vyihuta. Haranakenewe ingingo ihagarika kurisha abanyagihugu ivyo batarabona. Iyaba FOMI izi ko umunyagihugu ariha ifumbire ari uko iyimuhaye ntiyakwigera isubira kureka gutanga ifumbire ku banyagihugu. None ubu kuyitanga kureka ntaco bitwara. FOMI yo iba yamaze kuronka ivyayo na leta ntiyosubira kuvuga ko FOMI iriko isaba amamiliyaridi y'umurengera kuko vyoba vyoroshe kubona abaguze ifumbire uko bangana. Nta munyagihugu yosubira kuja kugura ifumbire yiwe ku mbonerakure. Tugaruke kuri ya makuru twari twababwiye ukugene kuri leta Perezida Evariste Ndayishimiye n'abanyagihugu batorohewe bapfa umunsi ku munsi barashwe n'abapolisi. Abapolisi baraye bishe umunyagihugu, abandi banyagihugu bariyamiriza ubwo bwicanyi. Umuntu umwe niwe yaraye yitavye Imana inyuma yo kuraswa n'abapolisi mu Ruziba, komine Mugere, intara ya Bujumbura, mu kajagari k'abapolisi ko gufata abanyagihugu bakoresha amapikipiki. Uwo yaraye yishwe yitavye Imana yitwa Nkurunziza Etienne, yoba aho nyene mu Ruziba hafi y'isoko. Intandaro ya vyose mw'ijoro ry'ejo hahise ariko igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 igihe cy'isaha 2 niho abapolisi baho mu Ruziba batangura gufata amapikipiki bahagaze neza na neza hafi y'isoko yaho mu Ruziba, aho bafata ipikipiki yose babonye irenganye bagiriza abamotari ko bariko barakora mw'ijoro amasaha yarenze. Mu nyuma abamotari baranse ko amapikipiki yabo afatwa n'abapolisi, baca babwira abapolisi ko n'ayafashwe bazoyisubiza. Ni naho haciye hatangura zuguruzuguru hagati y'aba bapolisi n'abamotari. Abanyagihugu begereye aho ku isoko ya Ruziba baciye baza ari benshi gushigikira abo bamotari mu kuvuga ko isaha 2 atari mw'ijoro cane ku buryo bobuza uwuriko akora canke yitahira. Aho induru yaciye iba nyinshi kuko abanyagihugu barahiye bararengwa ko amapikipiki yamaze gufatwa ataho aja. Abapolisi nabo baciye batangura kurasa abanyagihugu, nabo mw'ishavu ryinshi baca batora amabuye batangura gutera abapolisi. Muri iyo mvururu amasoro yaciye afata uwo munyagihugu Nkurunziza Etienne kw'izosi, acagirwa ko acikana inyuma yo kuvirirana amaraso menshi. Nayo abapolisi 2 barakomeretse ku maboko, ku ntoki, bafashwe n'amabuye ariko aterwa n'abanyagihugu 2 bakomeretse ku ntoki. Mu bariko bateza ako kajagari Nisu Liyetona Irakoze Bonfire afise matricule COP 432 na AP 2. Rukemampunzi Epitance afise matricule APN 2613 busa. Abanyagihugu bagiriza abapolisi ko bamaze kubona Etienne ariko aravirirana, baciye bamushira imbugita mu ntoki bari bafise kugira bamwagirize bamubeshere ko yashaka kubacumita. Tumenyeshe ko muri ako kanya abapolisi baciye baguma barasa abanyagihugu, barashwiragira. Abamotari bashika 8 baciye bahagarikwa batwarwa gupfungwa n'abapolisi. Urwo rupfu
rwaraye rubabaje cane abanyagihugu bababajwe n'ukuntu abo bapolisi bama bigenza ku bamotari kugira babatoze amafaranga y'ibiturire kuko isaha zibiri butaba bwije ku buryo uwuri mu nzira bomubuza no gutaha, basaba ko bogenza ko bagenzi babo bafashwe barekurwa, nayo abapolisi bishe uwo munyagihugu bagahanwa. Ubo twayaze bagize bati twebwe ejo hahise twahagurukiye rimwe kugira twiyamirize iyo ngeso y'abapolisi yo kwama bateza akajagari mu gufata amamoto y'iminsi yose, bama bafata amamoto kugira bayarekure bahawe ibiturire. Ntawuzi ko ari inzara bafise kuko ivyo bakora biteye isoni. Biragoye gutahura ukuntu umunyagihugu aba ariko yiyunguganya canke yiyunguruza, ariko isaha zibiri zagera agaca afatwa ngo ni mw'ijoro mu gihugu kirimwo ata ntambara, kirimwo ibi bintu dusaba ko vyohagarara kuko abapolisi nibo bateza umutekano muke. Nibarekure abafashwe ahubwo abishe uno munyagihugu bahanwe. Muri make abanyagihugu biyamiriza ko iyo ngeso y'akajagari k'abo bapolisi bama bigenza ku banyagihugu yohagarara. Turahojeje umuryango wabuze Imana yakire uwayo Nkurunziza Etienne. Ibi nivyo biriko biraranga intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwe mu banyagihugu babona yuko iyi ntwaro yakagombye gutembagazwa maze hakaza ko intwaro igomba gutunganyiriza abanyagihugu. Amakuru dufise yo mw'ibanga nuko hari abajenerali bamwe bava mu mugambwe CNDD FDD, abandi bava mu yindi migambwe itandukanye bariko bararahira bakarengwa yuko Ndayishimiye agomba gutembagazwa kuko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu, harimwo igitoro kimaze imyaka irenga 5 carabuze, carabaye umuzi w'ibuye, ivyankenerwa, ibiciro biguma biduga ku masoko, ikibazo c'umuyagankuba uguma ucikagurika kandi n'ubundi utaboneka, ndetse n'ibindi bibazo vyinshi bihanze Uburundi harimwo inzara izura inzara. Mu kandi kanya turaza kubabwira bamwe mu bajenerali barahiye bakarengwa yuko bagomba gutembagaza Ndayishimiye bakaraba ukugene bazura igihugu bisa nkaho capfuye. Mu kandi kanya turaza kubabwira vyinshi rero kuri iyo nkuru y'abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bashayure igihugu.